amahoro nanje ku mazina yanje nitwa Dushime Dila Ivani ama nanje projet yanje kaba yizwe n'izina rikurikira création d'une coopérative de commercialisation des fruits et légumes au centre du pays au Burundi. Mu ncamake muri ivyo vyose novuga ko ndavye ahanini mu Burundi bwacu spesialement ngaha Gitega narabonye ko nta hantu novuga ko dufise ahantu two ndaza vyamwa ahantu novuga naratembereye ngaha mu gisagara ca Gitega narabonye ko ntibimeze neza cane novuga ko byerekanywe nabi kandi bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu muri izo mvo je nanje rero ishirahamwe ryanje norishiraho kugira ngo ushobore kuzanira akanovera cyane na mbere imbere y'amaso y'abantu novuga ko ahanini Gitega tugenderwa n'abantu benshi uvuga dofasha abantu baza kutugendera kuronka ivyo vyamwa neza kandi babona ko bisukuye neza ahanini ivyo ego umugambi wanyu nabo umugambi wanyu naciye nibaza ikibazo kimwe nabonye ari urudandazwa rw'ivyamwa n'utuboga iyo ndaze rero abasanzwe bakora urwo rudandazwa hano mu gihugu cacu usanga ari abakenyezi bato bato cyadifuza gusanga mwese mwarasabwe impamyabushobozi cyanibwira nti mbega mwamufise impamyabushobozi muri uwo mugwi basanzwe ukora ibyo biriko cyane cyane ko tuzi ko ari n'ibintu bipfana n'ingoga hanyuma ikindi naco naciye numvira ati mbega ku by'ukuri uwo mugambi urawiyumvamo cyane ko tubona ego nk'umunyakarangana nibwira ko bateza kuwiyumvamo mugabo nk'uko musanzwe mufise impamyabushobozi kubona ababikora cyane cyane ari abantu bari basanzwe ari bato bato mukenyezi muto muto mwege murabona yuko bizoborohera ku bafise impamyabushobozi abigeme nkamwe canke abapfasoni bashoboye guca ku ntebe y'ishuri gukora uwo mugambi ku vy'ukuri barize bakadandaza ivyamwa n'imboga twita ivyatsi imboga z'ivyatsi ko benshi baca bumva ibiva amaraso kenshi murakoze namwe cambere nomanza kubishura mfise impamyabushobozi novuga mu vyerekeye amahera nize ekonomike hama ica kabiri iryo shirahamwe ryanje rizoba ryagukiye abantu bose niko novuga kuko rizoza ryakira abantu bose sinzovuga ngo ndacaguye n'uyu n'uyu ngo niwe azoza gukora ngaha bivanye n'ivyo yize kuko ndashaka muri iryo shirahamwe gushiramo abakenyezi n'abigeme ego kuko yo karanga nshaka gushaka kuko bize nakibyuke kubize ego nabonye nabize nzobashiraho uko navuze sinzovangura ngo abize n'abati bose nzobashira hamwe uko nzogira na formation y'ivyerekeye yo koperative yanje murakoze Sunny side.